kuba tarozwe l'éducation c'est la base du développement mugabo twebwe twarozwe ce n'est pas la base du développement plus tu étudies plus ubikijuju amwacha mubaza ngo hawo bidemontra wewe yo bitogitera biri ngaho imbere yanje urazikene bingana dogitera asose ngirira noti imwe jewe uyikompoze uyinzanire ndabe uri dogitera sha bibishure hariho abinyandikiye nyene acaranyandikira wewe en personne ngo urabe neza ngo l'éducation c'est la base du développement none gashaka ofisi ibintu vyize vyishi ko ntabona iryo terambere narondeye umudogiteri nkura kwiterambere naramubuze ahubwo mu Burundi l'éducation c'est la base du sous-développement. General Neva aravuga yuko abadogiteri ari ibijuju akavuga yuko Burundi bufite abadogiteri benshi ariko ko arabaswa ngo ntabwo bashobora kurangura imigambi y'iterambere mu gihugu cy'u Burundi. Aya magambo ya General Neva yarakaje cyane abarundi benshi ndetse incabwenge mu gihugu cy'u Burundi ziravuga yuko aya magambo ya Ndayishimiye ari igitutsi gikomeye cyane ku bantu bize. General Neva aravuga yuko afite ibidogiteri, arabita ibidogiteri, akavuga yuko afite ibintu byinshi byize ariko ngo nta kamaro bimariye igihugu cy'u Burundi. Iyi ni imvugo yo gutukana, gutesha agaciro abantu bize ndetse ni n'imvugo imenyerewe cyane mu mugambwe wa CNDD FDD. Hari abajenerali benshi cyane batize muri CNDD ndetse abategetsi benshi mu gihugu cy'u Burundi ntabwo bize. Kugira ngo bateshe agaciro abantu bize bavuga yuko ari ibijuju ndetse bakavuga yuko ntacyo bamariye igihugu cy'u Burundi. Ibingibi rero ni ibintu byakuruye amarangamutima y'abarundi. Benshi batanze ibitekerezo byabo kuri aya majambo ya General Neva. Bwana Pacifique Nininahazwe aharanira agateka kazina muntu, arazwi cyane mu gihugu cy'u Burundi. Aravuga yuko aya majambo ya General Evariste Ndayishimiye ari amajambo mabi cyane ndetse yerekana ko Uburundi burimo kujya mu manga. General Evariste Ndayishimiye ibyo yatangaje ngo nakamaramaza. Bwana Pacifique Nininahazwe aratangura avuga yuko ibingibi ari akamaramaza. Aragira ati mu Burundi uko umuntu yiga niko aba ikigugu. None ko mfise ibintu byinshi byize uko ntabona iterambere. Aya ni amagambo ya General Evariste Ndayishimiye nk'uko mwamwiyumviye arimo kuyatangaza. Reka rero turabire hamwe icyo incabwenge zirimo kuvuga kuri aya majambo ya General Neva. Iyi mvugo yo gutesha agaciro amashure irateye isoni kandi ntaho izageza Uburundi. Ni imvugo yazananye n'umugambwe wa CNDD FDD, aho abakuru bo muri CNDD FDD bageze ku butegetsi kubera kurwana bavuye mu kiroberi. Kugira ngo rero berekane yuko ari abantu bakomeye kandi bataza kugira isoni imbere y'incabwenge, bagerageza kuvuga yuko abantu bize ari ibigoryi, ko ari ibijuju. Iyi mvugo yazanywe bwa mbere na Perezida Nkurunziza. Niwe watanguye avuga yuko afise abajenerali bize umwaka w'8. Reveriyano Ndikuriyo yavuze yuko ibiharuro bidafatiswa. Ndayishimiye nawe ati ibidogiteri nivyo bigugu. Biribonekeza rero ko ari imvugo imaze kumenyerwa muri uyu mugambwe wa CNDD FDD uri ku butegetsi. Nyamara abahinga bavuga yuko iyi mvugo yerekana ibyo bise complexe d'infériorité. Iyi mvugo ahanini yubakiye ku kwikengera kw'abatwara Uburundi. Bonyene barazi neza ko incabwenge zikenewe cyane cyane mu gihugu nk'u Burundi.
none Sindayishimiye nyene ubwiwe yagennye Dogiteri Arendikumana umuhinga mu by'ubutunzi akamusaba kwandika imbonakazoza viziyo ya 2040 2060. si wenyene yahavuye amugira umushikiranganji w'ikigega ca leta. None nimba abona ari ikijuju yamugennye kubera iki? Evariste Ndayishimiye si wenyene yagennye Dogiteri Desire Manirakiza ngo arongore umugambi payeje. Nimba ari ikijuju yamugennye kubera iki? Ndayishimiye si wenyine yagennye abadogiteri benshi mu mabanga atandukanye. Ndayishimiye si we yama atuma ko Profeseri Lewonse Ndikumana umuhinga mu by'ubutunzi yigisha muri kaminuza za Amerika ngo aze gutanga ivyigwa ku bategetsi b'u Burundi. None atuma ko ikijuju. Sindayishimiye yagennye Dogiteri François Havyarimana ngo abe umushikiranganji w'indero. None yagennye ikijuju. Ibingibi rero birerekana ko Ndayishimiye arimo kwivuguruza kubera ko nawe arabizi neza ko akeneye bano badogiteri, ariko amajambo yiwe yo kubaryoza ndetse no kubatuka arateye inkeke mu gihugu cy'u Burundi. Mu gihugu cy'u Burundi abahoze barwana muri CNDD FDD bakoresha iyi mvugo kugira basigure ko aribo bakomeye cyane kandi batarize. Baba bumva isoni zikomeye cyane imbere y'ibyo bihangange mu mashure, ariko bitagira inguvu, maze noneho bagaca babasuzugura kandi bakabatuka. Cyane cyane abize mu mashure usanga nta nguvu nyinshi bafite muri CNDD FDD. Ibi nibyo bituma rero abafashe ubutegetsi kubera kurwana babatuka kandi bakagerageza kubatesha agaciro. Iyi mvugo abajenerali ba CNDD FDD bahoze bayikoresha cyane mu gutyoza Dogiteri Gervais Rufyikiri akiri icegera cya kabiri cy'umukuru w'igihugu, na Dogiteri Piyo Ntavyo hanyuma agitwara inama nshingamateka. Naho izi ncabwenge zarabanywanyi bakomeye ba CNDD FDD, abajenerali ntibashobora gutahura impanuro n'ubwitonzi vyava muri izo ncabwenge. Niho abajenerali batanguye kujya basuzugurira zino ncabwenge. Kuba umuntu yitwa Dogiteri ntabwo bisiguye ko ari umuhinga mu iterambere. Dogiteri afite igisata kiwe aba yarakurikiye. Ubumenyi afite burafite uko bukoreshwa mu gihugu maze bukageza bene gihugu ku iterambere. Ntabwo wafata Dogiteri mu bumenyi bw'isi ngo umwohereze mu kurima. Ntabwo wafata Dogiteri mu buvuzi maze ngo umurungike mu by'ubutunzi. Buri mudogiteri aba afite ubuhinga bwihariye, ahubwo abanyapolitike bagomba kumenya neza gukoresha ubwo buhanga bwa bano badogiteri maze bukagirira akamaro igihugu. Iyo igihugu gitwarwa n'abantu batize, haba ingorane y'ingene bakoresha neza abadogiteri. Iyo incabwenge zitanze ibyiyumviro mu ntwaro y'abantu batize, abatwara bumva ko basuzuguwe canke ko bariko barapingwa. Niho ibintu bipfira. Incabwenge nyinshi zihitamwo kwinumira, mbere yemwe bagahitamo kwigira mu bihugu by'amakungu aho bazi akamaro kabo. Dore ko benshi cyane iyo batanze ibitekerezo, indongozi zitize zivuga yuko barimo kubapinga, ndetse abandi bakavuga yuko barimo kwibonekeza barata amashure. Niko bimeze rwose muri CNDD FDD. Iyi mvugo ya Generali Neva ni imvugo mbi cyane. Iyi mvugo ya Ndayishimiye irerekana neza ko Burundi bugeze aharindimuka. Wenyine nubwo yaba atabizi, aba ariko aratesha agaciro amashure, kuko abavuze yuko byamunaniye kumenya akamaro k'incabwenge no kumenya kuzikoresha ngo zitange umusaruro mu gihugu cy'u Burundi. Ndayishimiye ararenza urugero kugeza incabwenge azambuye ubumuntu akavuga yuko ari ibintu, akabita ibidogiteri, ndetse akarenga akavuga ati mfite ibintu.
ashaka kuvuga abadogiteri. Hano umukuru w'igihugu aba ariko araroga cyane abana b'u Burundi. Niba General Neva urongoye igihugu cy'u Burundi yumvikanye avuga ko abadogiteri ari ibijuju, akavuga yuko ari ibintu, ese murumva abana b'u Burundi bazakunda ishuri? Ni gute bazajya ku ishuri bumvise ko Ndayishimiye yatutse abantu bize akabita ibijuju? Aba bana bazajya bajya ku karasisi ko mu biswi by'inkona kwa Reveriyano Ndikuriyo, maze bakure bashaka kwibera imbonerakure. Iby'amashuri bazabiheba rwose, kubera yuko General Neva avuga yuko amashuri ntacyo amaze, ndetse ko iyo umuntu arimo kwiga cyane ariko agenda aba igicucu cyangwa ikijuju.